nitwa King Samuel ariko abantu benshi banzi nka Rukoti. Nije mwumvise abandi mwabonye, ngiye kubaganiriza inkuru yanje y'ubuzima bwanje bwite. Barayamaze ngo ubuvyiteye ntibimutera isoni, ntibabeshe, nanjye naravyiteye. Niyo mpamvu ndiko nca mu ngaruka mbi zose ndiko mpura nazo nyuma yo gukora amahano ku buzima bwanje. Nanje nari umugabo nk'abandi, nari umugabo nk'uko abandi bagaba ingo zabo nk'ibisanzwe, ariko urugo rwanje narusanguruje yanje amaboko. Barayamaze ngo ubutemu bwiwe bamutiza umuhoro, nanje nararutemye. Nari mfise umugore mwiza kandi umugore ankunda, ariko sinigeze mpa agaciro urukundo rwiwe, sinigeze mpa agaciro na gatoya urukundo rwiwe kuri jewe. Byose nabibona umenga ni ibintu bisanzwe cyane kuri jewe, ariko barayamaze ngo uwambaye ikirezi amenya ko cera. Madame? Madame? Shira mu nzu. Nzanira ijya koti yanje. Yede kuraba shaho aho bwakeye. Inkuba amasaha ageze. Nzaniyo koti ntu. Nzaniyo koti manukire. Ukoti yanje kwere kutayimeze. Nuta sitisabuni ntamahera isabuni umpereze kwebe imyaka. Okay, ndagiye ngiye kwirigara zo kuraba abasore bagenzi banje ko bari mu ndabakongurira n'akarengwe na kamwe, ndaza kugaruka ku mugoroba. None ubona bimera gute? Ejo watashe bwije, ubu nubu urabona uragiye nta mahera y'irasi yawe usigiye, nubu natwirirwa gute? Haka abagore mwe murantangaza. None uriko uraraba ubona je ngiye kuyaca amafaranga nyamafaranga, hari amafaranga ubona afise, uririrwa nkuko wiriwe. Byanze utayiwanye uriko urankanga jewe, kandi ikintu kimwe citondera, wene sanga ibikorwa byo ngo atabitunganije. Jero uko turi kuransuzugura je nyuma amafaranga yanda yakuyihe, ngiye kuyarondera ndayarose ndayazanye naho nta kundi tururajyama cyangwa uririrwa. None urapfa none ntacuba Mutware untahura naho nkubwo mbabimere gute? Nko imisi birira kwi ugumugenda ukongera ukagaruka tarasi yumpaye. None jewe ngiye kubaho gute hano? Inzara itagiye kunyica nubirabe. None je nzobaho gute? Ugenda kunywa utaha waborewe, ugenda kunywa utaha waborewe, nanje naho inzara yanyishe, neje bizogenda gute? Nuraba untahure nsigene yarasiba. Umva wewe nyamba vyakunaniye kubaka ca witahira, ibazije ko nopfa ngo ndudahari wewe, sivyo? Ikindi kintu uvuga ngo nene we nufise amaboko ukaza kurondera, je nene bibaza ko wewe nsifise amaboko nkayo ufise naho ukaza kurondera, hama ayo marasi uvuga ukayarondera. Wirirwa none ukarondera ubuzi nawe ukora. Allah, aho gumba uvuga ngo uri kuricara ngaho uzurindira ibintu ndakoze baho uzogwasa batasinkubesha jero god ihena akumsamaza mbene wewe gusa ibisigaye byose urimenya. Oye basha jenera go ururuka nyene jenza rurambiramo
oya urugo ni urw'Imana nyene. buri gihe umwiza umubona ko ari mwiza mu gihe mutakiri kumwe, si uko nari mfise amafaranga, oya namba, ahubwo bwari ubujuju buri muri jewe bwatumye niyumvira neza yuko umugore wanje tutaberanye na gatoya, bituma ndamwanka, bituma ndamufata kumenga nta gaciro afise imbere yanje, ariko ivyarangiye amaherezo yaje yabaye mabi cane. rero frere wewe tunyotsa urumva kumva jona amasukisha usinganaga namaze kumva neza ko zamaze kusha kubonye arasanze je mviriza amafaranga yose zose ndazana tunywa urumva zoza ndazana tunywa kuko wewe je nibyo kwije umugenzi kwe umugenzi niyo mpamvu nzosorora mpaka nukuri baba ubwira kwikomba ya kuba kuko nyuma y'ubuzima ntabundi nawe uzira kubita oya nyamete neza ntabundi buzima buhari kusupa ndiwanze kurinwa neza tukaya mahoro sawa sivyo none ka mugenzi wawe kubitangura cyane ahubwo mani genderayo nuko ndi kubuntu ukora umutu n'idufaranga two kwinywera nubona yisi niyamagara nukusinwa tuzosinwa mpaka bavuge neza yuko turi abasiriyeze bazi kubengisha be mani jura banyitandari babe nukuri baba wihaye amahoro izere ko vyumvikana cyane birahari ako niko siko none naka kabari karatuje gusa nta bintu by'induru biri oya mbere ukoti we kudaherutse kuma amakuru yo muhira we bimeze gute erega rubarara we warawe ntukimbira ingene muhira bimeze erega uri rukoti rubarara naho rumugendo uri rubarara nye umviriza muhira ibintu bimeze sawa umugore nyene umugore wanje numuzi none ntumuzi genda muramuzi umugore wanje ntamandamudihagura gusa nta bindi birenze umugore utamukubita ntabwo uri mugabo wiwe ntatora n'indero umugabo wiwe werekana ko uri umugabo mu rugo umanje kumuha amakofi nkaya uramudiha nyine ntamuvuga ati undi umugabo mu rugo n'udiha umugore si uko nyine none we je nka je ntubona we rukoti rubarara yego sha rubarara Mr. Rugoti gasorora ntibasorora yesasa sha rubarara jewe ni narongo akagore kiwanje n'amakofi byo gusana jewe n'umugore nta gusana dusanye mugabo rero ikintu kimumenya urongore nawe we urishikana kumawuza mu bintu by'abagabo nawe uri umusore rongora utasabe imboga mwana wa mama barara je ntibaro mpamba ni karasha barara je nzirongorera kubita kwanza nga ko muri urongore utarongoye wewe inzoga zizokumerera nabi wewe kandi udahevye inzoga wewe je nta nzoga n'uwa nyinshi iyo ni wa mugenzi wanje sharo barara Primus yo mugenzi wanje umva rero urabona namaze gusubira sawa azengira naye muhira sivyo ngira naye muhira cyakora bakagore kanje ndabiko kahishije amasanze kahishije ndabyatake ndabivye ako siko bamugabo ako rubarara urabona sharu barara uri umugabo w'imbambe w'umunyakuri koko je ndi umugabo w'umunyakuri sorora asorora bigasorora kasawa ako siko sasa sharu barara je nduiba mahera mama arona nimaze kuyiba mahera mama ndokwizina twinwere ndokugurira ikarato uzobutinwereye sharu barara nk'ukuri rubarara nyene sewe rukoti ndasorora we nukuza gusa uranyubaha nk'umusimba nani sorora bigasororeka
kuko wewe ni mugabo nawe urakwiye kuraba ukazurasorora wewe nzogerageza ndayibe mpaka wabwawe nje nayo niba sayo nkorera bisa sharubara jewe nayikorera sawa mani isuka irasazisha rubarara isuka iherawe nizi ntoki zanje nizokora rubarara wewe rero amasaha agiye ubone saa 5 bayidataje zikora ibijya muhira wewe nizo zadusi igeresha rubarara je sawa nangora sawa datashire tayiresha rubarara usanga umugore muhira nanje naho rubarara Jean Claude Sinasirwa Khamar. Madame. Ni sawa. Uriwe neza madamu wanje. Madamu gutaha kwakira umugabo wawe yatashe. Ariko mbona udashaka kumwakira. Ni kubera iki? Madamu watese watese nyaume umugabo wawe wagiye mutware kweli tuzoguma nko kugeza ryari umugabo wawe yatashe bisaba kumwakira ukamufasha neza umutware wawe sibyo madamu wanje watese nyashaka kurya wewe ubona umugabo wawe yatashe ubuzima bw'ishupa ubuzima bw'agashupa nibwo buzima uzokwambamo iryo cupa unywa wenyine umuryango ntushikirwe ubona aribwo buzima kweli ubuzima bu nibwo buzima bwo kunywa weya kwa mama kugira ngo umudumiye mugabo wihudumiye wewe wenyine umviriza ndakubwire madamu wanje werabizi ndakubwira sawa icupa ryiwaje kuri kurucisha wewe sibyo kuko akashupa kiwanje nzokavugurukira maka kuko icupa jewe ndiyo mugenzi wanje bagasupari bose barabizi nuko icupa nzokunywa wase kungaburira wabyase ntarase wampaye ugeze kuryama none nduza kunjamika ku nguvu ntashaka jewe uza kuryama izo nzoga naye gatarase wasigebo ndakugaburire je njame ngiye kuryama ariko ntungaburiye sawa twavyumvikanye wewe wa mugore we nukuri ndahiriwe nazanye umugore w'umunyabwenge gusa ntabwo ngeze ungaburira wewe sawa none rero ntamahera yarasiye ngo ndakugaburire reka tawo ndaza kubikopesha mahera wari kumpa yatwaye mu icupa ntako yandiryamko zewe rero ngiye kuryama ariko umenye ko wewe imvugira atari byo na gatoya sawa zokunywa bashupawe awe mana yanje twe ndaragowe uru rugo nyene uru rugo nzobe ndaraba
Sister. Ego karibu. Acha kuwicaye ngaho. Nenga wishurikiye n'amashyo. Acha ndicaye hanyana ndatori. Watuzi. Nagomvye kuba ndatera amanyana aha mu rugo samakayaga. Urazi rero nenda gukumbuye ukuntu. Sinzi ukuntu nyene ariko ndacahariya nzunguruka mvuye kuraba wa mugenzi wanje ari ngaha amande yanyu. Ngizireka nce kuraba sisa kugira ndabe kunge namerewe. Kubera sisa ndaguheruka kera vrema. Acha turi ngaha kwera. Uri ngaho wicaye watuje nta no kuvuga ngo nze kuraba mama. Sisa twe turagukumbura vrema. Aha, reka nze kuzana agatebe unterije bishasha vyo muhira. Bewe basize bakomeye hoho. Baraho nyene baratuje ahubwo zana agatebe nyene tube turiganirira. Nginze kukazana uburankirizo nkuru zo muhira. Mama, namwe mwari mwaraduhevye. Impande yicari tubaheba. Cha. Yatari nyene. Eno bizo ubuzima ko bugoye sisa none wiwi. Kabo rero ujya sisa ari ikintu gaki ntangaza. Icahe gasi. Sisa. Ndibuka tukiri bato. Ndibuka ukiri muhira kwa mama. Kungene wewe mbona umenga wari utagase. Gaga ndaba kungene usigaho metse ubu mbona ari ubudefa manda gutora ko wewe ubonyene wewe ahusanzwe ubayeho neza kweli. Jewe mbayeho neza we Fazira. Mbayeho neza nyene. Yo kwanga nawe narahindutse guri mu rugo kwa mama wawe we gunguruje siko bigenda neza. Gusa nta kibazo mbanye. Jene beze neza Fazira. Sisa. Aho nyene kweli wowe riseriye. Uko sanzwe nakuzi je nka musaza wawe. Kandi urabizi kuva kera yuko atabintu twigera twishanya. Sorry, mbwiza ukuri nigisamo ndagusavye. We ndiko ndakurana guhereye ku maguru hadi ku mutwe. Biraboneka nako ufise ibibazo. Ndibutse uko wari umeze ukiri muhira kwa mama. We wari umuntu avyebushe, ameze neza kandi yamana murare. None uno musi womba rera gute ko batabibazo ufise. Wonze wahezera abahira aba ukungene wakongorotse. Mbwiza ukuri. Peace. Fazira tende meze neza. Ikibazo waba ufise kikwereka yuko je ntameze neza ni icahe. Je nuko intangwane nimwe fise. Je ndameze neza. Ntugira ubwoba na butoyi. Wewe mbenyene ndakubaze. Kuva wewe uje kuba ku rugo rwawe. Wari bwambona nje kugutemberera ngaha n'umusi warimo. Ahubwo nyene mbwiza ukuri, umbwiza ukuri. Kuko wewe hari nta n'umusi n'umwe wari bwona nza gutembera ngaha ku rugo rwawe. Oya, tuvugisha ukuri sisa. Oya prima. Ngaho mbwiza ukuri. Mbwiza ukuri. Kuko amakuru yiwawe yose ndayafisa. Mbwiza ukuri kandi urazi yuko ni musaza wawe kandi ndagukunda. Amakuru yiwawe yose ndayafisa. Rero fasha mbwiza ukuri prima. Kimba hari kibazo wumufise tukivane mu nzira. Ntuzi ni cyatumye je nca ngahe wawe. Mbwiza ukuri umbarira ivyo bibazo wumufise. Hanyuma tubivane mu nzira kandi urabizi yuko ndamye ndagufasha. Ndagufasha nakwitaho umbwira ibibazo nkakumviriza prema raba umbwira ivyo bintu ivyo bibazo erega ikivukano nico kibereyeho none utambwiye ibibazo jewe nka musaza wawe ubundi uzobwira ibibazo nuwahe wo mu gahinga azoza kugufasha ibibazo vyiwawe utabituye twebwe basaza bawe Musaza je ko nganda kubwiza ukuri vuga nyene je kweri ivyo usiguriye umenga wabivuze nkuko ubibonye je ko mbayeho nabi je kweri ndakuhishuke ururugo je ndarubayimwo nabi umugabo araza ngaho akaza yaborewe ndamusaba arasiyo akankomora ndamubwira iki kandi akankomora ahubwo n'amakofe menshi iki nkamubwira ati mparasiyo raba ugiye kwirigarura ukuranywa inzoga ukaza wanyoye amahero yanywesha inzoga ntiyabura mugagenda gusezera hasi ukamwa ngo nze kuyakorera nanje urabona aho mbaye naho nja kuyakorera inzara ikaguma itwica nkagira ibituki nkagira amakofe nkagira yanzara nyene niho kubana nyene ubona uraba ukuntu umeze niho cyo kumubana nyene ko mbayeho nabi rero vyarananiye ukuntu notekera ngo nze muhira ukuntu mwumfata ukuntu abanyagihugu bondaba akavuga ati uya muntu kwere nigisubira muhira gaca bintera isoni gaca mvumira yanye
niko usanze mbanya aya magara ameze nk'uko nagumye mvumiriye nyene ndabe ko imbere izohinduka ndabe ko yoheba inzoga hama ndabe ko n'amapfapfeno yaruhuka kandi ko yosumira hanini ico nobona inzoga nizo zigisije mu rugo rwacu ayarose yatwara mu nzoga ndamusavye rasiyo ngo agiye kwirabira ngo abagenzi ngo bikubitire ngo iryo rirarenga aca ngumuko nyene n'inzara atekereza akaza ngo ntarasiyo ngo mpingange ndamuhezo nkuye amakofe ngayo aca ngumuko nyene n'inzara n'akanya niko kugumubona ndonda nk'uko ibona ngano hatwarana umubiri ndabitse nyene ninaco catumye nca ngaha burya amakuru yawe yose ndayafise aha umviriza rero ikiriho uriko uranyumviriza kajya akagabo kawe rero kubw'izo mpamvu ngiye kukarondera umunsi wose nzogafata nzokavuture kandi urabizi je ko naciye no mu gisirikare je urabizi nzokavuture acha rindira nzokwereka kuko ntushobora kubaho nabi himba naho byananiranye vanga utaye muhira ntiwishe oya musazana uramureka ntuzonkubitira umugabo hamwe ngira yohinduka uramureka nukuri naje ngaha ndapfumiriye ndatekereje kugira ndabe ivy'izimana izokora kugira ndabe kazohinduka jamwe yohinduka urugo nzogubaka reka dutegere umviriza ivyo byose naho wombwire biva ngaha nibigera hehe nyimba ari biva ngaha bigende makamba mu rumonge hehe sishobora kumviriza n'ikintu niki umviriza kaya kagabo kawe giye ukarondera ndakavutagure basi nyene kunusu yo gupfa ndindira nze nkwerekejeyo akufate nabi wewe kubera inzoka mbe nyene ndakubaza wewe kuva ukiri nkumi kajya kagabo kama kaguhendagiza ngo kagutware sindaguma ndakubuza yuko ujya mugabanwa inzoga mu gutavyumva hera raba inzu usanzwe ubayemo hera agakoni kenyewe karamunaniye hajya n'inzoga ndazi irabira ishambi usanzwe utuyemo rabe hera sisa tuvugisha ukuri manzi urabe wewe uje muhira mama azokwakira none ni kubera ko ushobora kuba mu buzima nk'ubu ngubu gufungura ujya rimwe ku munsi mu ndwi mu kwezi nuko umusabi yarasiyo yemera kugenda kubitisha inzoga hariya ngiye kukarondera umviriza je uranzi sanzwe unzi nzokavutura inkuru zanje nanye nugiye kuzumva kandi mbere ndigiriye ntanabaye gusa cyo nzogukorera nzokwereka we mana yanje rurugo nyene n'uruguru nyene ndarurambiramo na musazanje nguyeho kumpanura neza aja mbwira ngo ntahe ngo muhera bonyakira reka mana je ndabigenze gute sinzi reka mvumiriye ngira imana izotuzigamira urugo rwacu ukoti mwana wa mama hindura ingeso hinduka